Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu hano yanyu Shiramatsiko TV imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu hano yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye arabana n'uburyo iperereza ririko rirakora kugira ngo rifashe abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imitego itandukanye ririko rirakoresha muri no minsi. Byose twabateguriye tugira ngo tubashikirize amakuru yacu wifuza kuzajya mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone canke subscribe akaneka karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Impamvu nahaswe kwicwa muri 2009 Munyonyo 2009 hari haciye amezi indwi Ernest Manirumva icegera c'umukuru wa Alcom agandaguwe. Nari maze ico gihe nyine ndongoye ibikorwa by'amashirahamwe yasaba ubutungane kwigandagurwa rya Manirumva. Ibyo twahavuye twita campagne Justice pour Ernest Manirumva. Muri ndamukiza 2009 Ernest Manirumva acicwa hari hashizweho umurwi w'abapolisi utohoza kuri urwo rupfu, ariko ntiwigeze utanga raporo. Muri Rusama 2009 harashizweho uwundi murwi urongowe na procureur wa Merimu ya Bujumbura Stanislas Nimpagaritse, nawe nyine nta raporo wigeze utanga. Ubundi iyo hashizweho umurwi utohoza yaba ariyo nzira yo kwibagiza ikibazo. Ku kibazo c'igandagurwa rya Manirumva siko byagenze. Uko iminsi yahera niko amashirahamwe yigenga yongereza kubaza ukuri n'ubutungane kuri ico kibazo. Ico catumye muri Gitugudu 2009 hashirwaho umurwi wa gatatu waje uboneka ko ugira utohoze koko, wari urongowe n'icariho ca Procureur General de la Republique uwitwa Adolphe Manirakiza. Mu bagize uwo murwi harimwo umugenzi, simvuga byinshi kuri we kubera ntashaka ko amenyekana. Uyu yaransabye umubonano muri Munyonyo 2009 aransanga ku cicaro c'urunani rw'amashirahamwe yigenga Focose yacari mw'irohero i Bujumbura. Turiyugarana mu biro bimwe byaho. Nk'umugenzi yambwiye ati jewe nje nk'umugenzi muri komisariya by'ukuri turashaka gukora tumenye icishe Manirumva n'ababikoze. Sindagusabye ngo uzaze imbere ya komisariya, ndazi ko bitoroshe, ariko njewe umbwiye ibyo muzi nzokora ibishoboka byose umurwi wacu ubikoreko. Nta cari gutuma ntamwizera, twari tumaze imyaka tuziranye kandi namufataga nk'umuntu w'ukuri. Uwo muntu naramubwiye ibintu bitari bwaje ahabona. Mu binyamakuru hari hamaze kwandikwa byinshi bijanye n'amadosiye urukomo yariko irakorako amatohoza, ariko by'ukuri icamwishe nticariko kiravugwa. Ernest Manirumva yari afise dosiye ijanye n'ibigwanisho byaguzwe n'igipolisi c'u Burundi birimwo inkoho zishika 40,000 zakuwe muri Malaysia, ariko bitigeze bishikanwa mu bubiko bw'igipolisi c'u Burundi. Igipolisi c'u Burundi cari gifise abapolisi bababa 20,000. Ni ukuvuga ko bisa nuko igipolisi cari kiguriye umupolisi wese inkoho zibiri iruhande y'iyo asanganywe. Ibyo biharuro byari biteye ubwoba, umuntu akibaza ico yazaje gukora. Twari tuzi ko hariho ibigwanisho byigeze kuza ku kibuga c'indege ca Bujumbura bica bijanwa ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza, nabyo nta numwe yari azi ico bigenewe. Ubundi imbere yuko arenga yome Bunyoni aba mushiranganje w'umutekano, ibigwanisho byose by'igihugu byagurwa n'igisirikare maze bikagaburirwa inzego zitandukanye. Bunyoni abaye mushiranganje byarahindutse kugeza aho ubushiranganje w'umutekano ari we agurira ibigwanisho igisirikare. Ibyo byatuma abarongoye igisirikare bagira nabo nyine amakenga ku bitigiri bidasanzwe by'ibigwanisho bigurirwa igipolisi kurusha n'igisirikare. No mu gisirikare bari bakeneye kumenya iyo ibyo bigwanisho bija.
Raporo y'abahinga ba ONU yahavuye yerekana ko ibyo bigwanisho byari mw'idiri ryari hagati y'ibihangange bya CNDD-FDD Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni n'umuhari FDLR. Aba FDLR bazana mu Burundi ubutare bakura muri Kongo, Uburundi nabwo bukabagurira ibigwanisho. Bimwe muri ibyo bigwanisho byo ku kirimba ca Nkurunziza ni nabyo byahavuye bigaburirwa imbonerakure zakoresheje zikora amabara atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ernest Manirumva yari yahawe iyo dosiye n'umukuru w'umurwi w'abakenguzamateka uraba ibibazo by'igisirikare. Uwo kandi yari umusendedefted. Manirumva amaze kuronka ayo makuru yaragiye mu buyobozi bukuru bw'igipolisi kubaza igihe baherukira kugura ibigwanisho n'iyo byagiye. Guhera ubwo ntiyamenye ko ahejeje gusinya urupfu rwiwe. Manirumva yapfuye kwicwa wa mukenguzamateka nawe aca arahunga. Niwe wenyene yatahuye kare icishe Manirumva. Aya makuru yose nari ndayafise ngira ko ndayaha wa mugenzi wanje wo mu murwi wa gatatu. Nabikoze nzi ko ndiko mfasha igihugu, nabikoze nzi ko ndiko ndafasha ubutungane. Wa mugenzi yaranshimiye cane ambwira ko umurwi uzobikorerako kandi ko azomenya gukoresha neza ayo makuru nari maze kumuha. Ibyakurikiye ndamaze kubibabwira mu yindi nkuru nabahaye kuri no mboneshakure. Uku kwezi nyine haciye hategurwa umugambi w'ingene ngandagurwa. Narababwiye ingene naburiwe n'umugenzi yakora mw'iperereza yagiye arampa ibiriko birategurwa byose. Ico yambwiye nzira yagize ati bavuga ko naho bishe Manirumva ataco bakoze kubera yagiye agusigiye dosiye yose. Iyo dosiye nta wundi n'umwe nari naribwiye atari wa mugenzi wanje yari mu matohoza. Ubu murwi wa gatatu umaze kurangiza igikorwa cayo, uyu mugenzi wanje yarashimiwe agenwa hejuru cane n'ubu ngubu aracari mu mabanga akomeye. Ndamuheruka umunsi ndamuha ayo makuru imyaka 13 irarumanye iraheze atanakayambu kiwe numvise. Icigwa c'inkuru gihagaze ku ngene dukwiriye kwitondera abo twita abagenzi. Imyaka 6 maze nkora amatohoza ku bantu banyuruzwa yanyeretse ko 80% y'abanyuruzwa n'inzego z'igihugu baba bahemukiwe n'abo bita abagenzi canke abo basangiye urugamba. Uguhemukira kenshi ni umuntu uba wizeye, wibaza ko mubona ibintu kumwe. Hari n'abahemukirwa n'inshuti zabo. Narabonye n'abahemukiwe n'abo bubakanye batanga mw'iperereza. Hari abahemukiwe n'abo basengana canke abigize abakozi b'Imana berekwa umuntu akabizera ngo ariko yitura Imana bigahera babatanze mw'iperereza. Hari aho nabonye batanzwe n'ababo batabizi. Ugasanga uwawe atanze umutwaro ku basenzi kumbure akaba arabihaye abapositoro bakorera iperereza ryo ku kirimba kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umuvyeyi akabona arafashwe atazi ingene amakuru yagiye. Umwana agatangara bamutwaye se atazi ko amakuru yahaye profete canke apotre ariyo amwiciye se. Hari imisore yahemukiwe n'inkumi z'ibirara baba bazi ngo ni abakunzi babo kumbure ari abahabara b'abategetsi mw'iperereza no mu zindi nzego zihambaye z'igihugu. Nabonye byinshi numvise byinshi. Barundi bene wacu mwiyubare mu byo muvuga. Inkuru idakenewe wirindire kuyitera abagenzi. Wirinde kumena amabanga y'igikorwa c'ibanga wakoze. Ntibikenewe kwirata kuko nyine urabivuga bikarangira bigukozeho. Mana urancungire abakunzi banje, abansi banje bo nzabimenyera. Aya majambo hari abavuga ko wahoze atwara Ubutaliyano Benito Mussolini yoba yarakunda kuyakoresha. Abandi bavuga ko yamuka ku mufilozofe w'umufaransa yitwa Voltaire. Hari n'abavuga ko ari aya kera cane. Ariko yerekana ko kuva kera umugenzi ashobora kuvamwo umwansi agoye kwirinda. Naho biri gutyo abagenzi bose si babi. Umwe yarangurishije mw'iperereza, uwundi yaramburiye uko ibyo kunyica byari byateguwe nuko byari kugenda, ariko uku niko iperereza ririko rirakora muri no minsi. Ririko rirakoresha abagenzi, ririko rirakoresha abigize abapasitoro
ririko rirakoresha abakobwa b'amahabara, ririko rirakoresha abantu benshi batandukanye utanakeka, ariyo mpamvu mukwiye kwiyubara ibyo muvuga ndetse n'abo mwita abagenzi mukagerageza kubabwira bike ntimubabwire ibintu byinshi. Iperereza ry'u Burundi ririko rirakoresha abo muvuga ko muhuje ibyumviro kandi mu by'ukuri ata byumviro muhuje ahubwo baba bariko barakorera iperereza. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kujya uba mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.